Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bitandukanye, abari irya nino muri Zambia, Afrika y'Epfo, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo, mu buseruko no mu manuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Muraca uja ngaha iburyo urafyonda nuko kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho rero ibintu bibandanya gukomera cane muri politike y'igihugu cacu. Evaristo Ndayishimiye na Colonel Reveriyano Ndikuriyo aba ngo bagisibije cane, bariko barategeka abacamanza, bagategeka buri umwe wese agizeho ashobora gufatira agatoni Rwasa ko bagomba kumupfungira amazi n'umuriro, ko nta serivise atadokima ashobora kuronka mu gihe cane cane iyo iva mu mugambwe uwo ari wo wose. Kuri ubu ngubu rero abacamanza bategetswe ko baca urwangondagonde bunguruza urubanza, naho abanywanyi b'umugambwe CNL kuri ubu ngubu batanguye kurungika inyandiko ku mukuru w'igihugu bamubwira ko ivyo bariko barakora ari akamaramaza. Abo banyagihugu bo mu mugambwe CNL baciye barungika urwandiko kwa Ndayishimiye bamusaba ko yohagarika akumviriza agatorwasa, akumviriza ingorane ziri mu mugambwe CNL, agafata ingingo ibereye ngo kuko biboneka ko agatorwasa ariko arahohoterwa, ariko arazira akarenganyo. Ivyo nivyo banditse mu kete rifunguye abanyagihugu inyankamugayo za CNL zitaciye zishirako amazina yazo kubw'umutekano wazo. Kete ngo ryatowe hagufi no ku kirimba c'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, baca barijyana kwa Ndayishimiye. Amakuru rero aravuga ko atabandi banditse iryo kete atari abanywanyi b'umugambwe CNL. Nyuma yaho rero baraye bankiye agatorwasa ko agomba kubandanya atwara umugambwe CNL. Bikaboneka ko n'abacamanza nabo bafise ico batumwe gukora kuri uyu mugambwe. Rero agatorwasa, abo banywanyi biboneka ko bamukunda cane, bo bafashe urwandiko barurungika kwa Ndayishimiye. Iryo kete ngo ryoba ryatowe mu gatondo kare cane. Hakaba hari kwibazwa ni bande barungitse iryo kete hafi n'ikirimba c'umukuru w'igihugu i Gitega. Biraboneka ko agatorwasa ariko ararengana. Benshi mu banyapolitike barabivuga naho babivugira mu kinyegero, badashaka kuboneka, badashaka kugaragara, kuko babona ko bishobora kuhava bibata kuw'amazi. N'abo banyagihugu baciye barungika iryo kete bagize bati twebwe abanyagihugu turashavujwe cane n'ibiriko biraba ku wahoze atwara umugambwe CNL agatorwasa. Uyu yaragiye arementanirizwa cane, umugambwe wiwe bigera ubwo usamburwa. Abo basambuye umugambwe yabituriye muri sentare, ariko sentare ntaco yashoboye gukora. Yarituye irya nino mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ariko muri ubwo bushikiranganji nabwo ntaco bwashoboye gukora. Baciye bashima gutanga uruhusha kubo
Agathon Rwasa yita ko bagumutse bagasambura umugambwe, ngo yarituye kandi ngo umukuru w'igihugu nawe biboneka ko ntaco yabikozeko, ngo kuri ubu barasavye umukuru w'igihugu niba ari Sebarundi atwarira abanyagihugu bose, bamusavye ko turasavye udufashe utunganirize Honorable Agathon Rwasa umushingamateka abushitse, kandi ngo niba utwarira abarundi bose ntago harimwo abo kurenganya, abo guhohotera, bose bagomba kumvirizwa. Ivyo nivyo baciye bandika hasi baragira ati bikozwe n'aba CNL inyankamugayo ziyoboka Agathon Rwasa kizigenza mu nyankamugayo. Ivyo vyose rero biriko biraboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Izo nzandiko zatanguye gutorwa kwa Ndayishimiye zarungikiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, biraboneka ko ari ubutumwa bukomeye cane bariko baramuha kugira ngo arabe ko yotunganyiriza uyu mutama Honorable Agathon Rwasa. Hakibazwa ese umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye koko azokwemera gutunganiriza Honorable Agathon Rwasa kandi Rwasa ari we bahanganye? Ivyo vyose rero biracari mu rujijo, kwibaza niba umukuru w'igihugu koko Evariste Ndayishimiye azokwemera gutunganiriza Agathon Rwasa, agategeka ko ivyo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL risubirwamwo inyankamugayo, akaba arizo zihitiramwo uwugomba gutwara umugambwe CNL, kuko ngo biboneka ko benshi babujijwe kuja muri iryo koraniro kandi ritari rinarekuriwe n'amategeko. None no muri sentare aho yaciye yitwarira abo basambuye umugambwe, sentare ntacyo iriko irabikorako, irashaka gutinza urubanza. Ngo biboneka ko Agathon Rwasa yaragambaniwe cane, ashigwa korerwa irementanya kugira ngo babandanye bamwirukana bamuzimya muri politike y'u Burundi. Ni mu gihe Agathon Rwasa bamwe bamusaba ko agomba guhindura umukenyuro, yoheza guhindura umukenyuro ukungene aharanira uburenganzira bwiwe, bikazomufasha kugira aho ashika n'ico ashikako. Kuri ubu ibintu biraboneka ko bigoye cane, ibintu birabandanya kuba bibi ngaha mu Burundi. Benshi barabona ko amatora agira abe ngaha mu gihugu c'u Burundi ari amatora y'inkinamico, umugambwe CNDD FDD. Ivyo byose biraboneka ko ari bo bariko barabikora, bizohava bitera induru, bizohava biteza akaduruvayo n'akajagari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe amatora babona ko kuyatsinda ari umugambwe CNL ari wo washobora gutahukana intsinzi muri aya matora, bivanye nuko abanyagihugu babona ko barushe kandi baruhijwe n'intwaro mbi, intwaro ya CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birabandanya gukomera cane, benshi barabona ko atakindi gisigaye no gukoresha inguvu. Benshi baraja kwiyunga ku mihari igwana isanzwe igwanya ubutegetsi, harimwo umuhari wa Red Tabara, umuhari wa FNL, imihari idasiba gusohora amatangazo ivuga ko yiteguriye kugwanya ubutegetsi bwa Gitega, ubutegetsi bwa CNDD FDD, kugira ngo bashire ko ubutegetsi buboneye bubereye abenegihugu. Ivyo vyose rero biriko bigenda bishika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abategetsi bakaba batariko barabiraba kuko bazi ko uwuzohirahira akaja mw'ibarabara canke agakora ikindi kintu kibangamiye ubwo butegetsi bwa CNDD FDD bazohava agatwe bakamena.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.